Abarundi bayamaze bagira bati abadapfuye barabonana. None nkuko akosha umusi kava mu ngasiro, natwe twasubiye koshwa n'akaranga kadutumye kugira ngo tubandanye tugasasagaza, tubandanye tugakomeza maze gatera imbere. Ngira nivuge nishororoge ngira shingize afura yanje ngira nambaze amana yanje mama wararaye naje nararaye kuyu musi mwiza twasohoye ikibondo uzimundu bagenzi tekinane dutambe teka mu muryango muje tubanyotewe ngira nivuge nishororoge ngira shingize amfura yanje ngira nambaze amana yanje mama wararaye naje nararaye Burundi tumira babanyi tumira bagenzi y'umusi ni mwiza ngira nivuge nishororoge ngira shingize afura yanje ngira nambaze amana yanje mama wararaye naje nararaye ve hasi bagenzi twiginanira ivyiza sokuru na nyokuru ko mwigira bejo urubanza ni rwanyu uyu musi ni mwiza. Rero turi kuri wa musi mutayobewe, wa musi mwese musanzwe muzi wa ndembero utangurira uruhusha ndetse n'umwaramu kajako. Rero nizere yuko mwese mumerewe neza, umwaramu wagenze neza. Yego Kumburengera mwararonse sogokuru canke nyogokuru hariya yarabahaye urwato rwibereyemo ka gaheke canke akagwa ndetse n'isongo nkuko aho hambere babigenza, maze murasangira n'abandi. Rero kuri uyu munsi turagarutse kugira ngo tube turayaga tuganire ku karanga ari imyibutsa, ibitito, imigani, ibisokozo, utujajuro, imiziro, imigigwa n'ibindi byinshi byarangwa aho hambere bikaranga basogokuru bacu ari naryo ragi badusigiye. Rero uno munsi dufise umushitsi, kumbure arashobora kuba ari n'umusangwa, ivyo ntavyo tuzi kuko nawe turabona. Kaze muri sanze mushikire muguzuye abasangwa biwacu tubahaye ikaze yemwe kaze muri sanze mushikire muguzuye abatamvyi biwacu tubahaye ikaze yemwe kaze muri sanze mushikire muguzuye murakaza mwarizu bakumbuye tubahaye icicaro kiyago nizabe mama kaze muri sanze mushikire muguzuye iwacu tumuhaye ikaze yemwe kaze muri sanze mushikire muguzuye Akaranga ego nkuko mwamaze kubibona, umushitsi wacu ndetse navuze kuri bamwe umusangwa yamaze gushika hano mu kibanza twateguriwe kugira ngo atuyagire ivyo yaduteguriye. None tutarinze gutakaza akanya, reka tubanze tumusabe atwidondore kugira ngo tumenye abo turi kumwe ntidusange twinjiranywe, kuko naho hambere sogokuru yari incabwenge kandi akaba ari ikiza akongera akamera amagabo. Rero natwe tumeze amagabo kugira ngo nitwasanga twinjiranywe
twivuna umwasi ariko twizere yuko ivyo twibaza atari byo. Rero akanya nigwanye kugira ngo mutwidondore. Murakoze cyane. Umuco hamaje nitwa Niyitunga. Niyitunga wande? Niyitunga wantungiye. Ntungiye wande? Ntungiye wantungiye. Murakoze. Rero uyu munsi muba mwaduteguriye ibiki? Mbere yuko ndababwira ico nabateguriye, reka amazina mutwa kwa Mutama. Mbega muraho murakomeye? Mwese murakomeye? Ndabura naco mubaye kweri. Sokwe. Mwana wanje gutaha kuvuga amakuru ibwami. Inyamanza. Sokwe. Karaba nkunage. Imbuga. Sokwe. Mvuyeho ndahera nkadusubira mwiswanje. Imagi y'imvura. Oya, impa. Ibabi. Sokwe. Nduganye inkondo nani nimanukanye imwe. Misigati. Akaryoshe nigahora mwitama kandi akaza ni kazira umwe, byose turabizi. Rero twaryohewe kandi tubandanya kuryoherwa, kumbure akari imbere si akari inyuma, akari imbere karahinda. Rero murahejeje kutuyagira ibijanye n'ibisokozo kandi twese twasokoranije, twashikirije ivyiyumviro vyacu. Kumbure nagire mbaze gatoyi. Mbega ibisokozo kubera iki bagira bati sokwe bakishura niruze canke soma? Kuri wewe ubona vyo byari bisigura iki kugira ngo tugire dutahurana twese? Umuco kuri twese. Hama mu Kirundi, mu migenzo y'Ikirundi, kera iyo abana baba bateramiye ku ziko baravuga ibisokozo. Rero no kuvuga ibisokozo niho bupfindo, kuko ndakubaza ukishura. Rero mu gihe umwe atanguye akavuga ati sokwe, uwundi akavuga ati niruze canke ati soma, ni ukuvuga yuko yaba yemeye ko bavuga ivyo bisokozo. Ego nibyo. Ego murakoze. Kumbure ibisokozo ikindi naco kwari kugira ngo bahanahana ivyiyumviro, kuko baba bahejeje guciribwa imigani, ibitito, aho havuga umuntu umwe, ariko ku ibisokozo baba bashaka yuko bose baganira canke bashikiriza ivyiyumviro vyabo, kuko ku mugani n'ibitito baba bumvirije umwe wenyene. Ibisokozo vya kera tobigereranya n'ivyubu vy'ikinyamahanga, ivyo bakunze kugira mu Gifaransa bavuga concours de génie en herbe, aho babaza ikibazo ukiza kishura n'ingoga n'iki byose kwari nkuko. Rero ako karako mudushishirije ko kumbure rero sinzi agakemanyi gakuru mwaduteguriye uno mwanya ngira mwoshobora kukatwugururira hanyuma twese tukinovore uno mwanya rero n'ubwa. Ego murakoze. Hama ngira asubire ndabaza akabazo kandi. Mbe burya mwebwe murafise abagenzi? Nta rumwe atamufise? We nta mugenzi ufise? Kubera ko utamufise? Ndakubajije yuko ufise umugenzi, wiyumviyeho nashatse kukubaza iki? Nta muntu n'umwe muganira muhuza? Nawe sishaka kuvuga umuhungu basikora umukobwa, shaka nawe umukobwa bazi. Numva ko washatse kuvuga. N'umukobwa nta numwe ufise muyaga. Umviriza rero nashaka ndababwire. Barya bagenzi mufise. Muze mwafate neza. Kuko nimwabashibura hazogera igihe muzobakenera. Umugani w'uyu munsi rero ni umugani wa bakame n'igiti cinganzamarumbu. Harabaye umwami. Uwo mwami yari afise umukobwa. Uwo mukobwa uko yakura niko yatera aba mwiza. Muri ako gace rero hari igiti kinini c'umuvumuvumu.
ico giti cari gifise amababi menshi n'amashami menshi. Nuko rero wa mukobwa kubera yari mwiza, abantu baguma baza kumusaba. Abantu bavuye mu mihinga itandukanye bose baraza bakamusaba. Ariko rero umwami niho yagira ati, jewe umuntu azotwara umukobwa wanje nuko azoba ashoboye gutobora kirya giti cinganzamarumbu, agitoboje umwami hamwe n'umuheto. Kandi uwo munsi abantu bashaka umukobwa wanje hazoba amahiganwa, bazoza bahiganwe. Bakame rero yaravyumva, kandi nawe nyene yaripfuza kwabira uwo mukobwa. Maze kuvyumva ati, iwacu ntitunanirwa tudashizemwo amaboko. Niwe guca agenda ku mugenzi wiwe Fundi, agira ati, mugenzi urazi ko dusangira vyinshi, jewe rero hari akantu nashaka kumfasha. Ya Fundi iti, emwe wambwira ibintu vyinshi, mbere ivyo wamungirira sinoronka naho mpera ngo naho nohereza. Ndavye ivyo wangiriye vyose sinoronka ico no gusubiriza mu nkoko. Nuko rero Bakame arayibwira iti, jewe nashaka uze kuntoborera kirya giti cinganzamarumbu. Nuko rero ya Fundi rero iragenda kuri ca giti, tangura guharagata, hama icijako iratobora. Nukuvuga ico giti mu misi 3 ya Fundi yari hejeje kugitobora. Nuko rero Bakame aca agenda kugitangurirwa. Amaze kugenda kugitangurirwa akibwira ati, genda ufuke harya hantu Ifunderi yatoboye, ariko ufuke impera n'impera. Nuko kaca kagenda kibakame gacurisha umwami ushobora guca muri ka gatoboro. Nuko rero umunsi wo guhiganwa uragera. Ibikoko biraza, inzovu, impongo n'intare. Vya bikoko biraje ko biratobora ca giti biranka. Nishavu n'akantu bica bija kwicarira mu kibanza. Bakame rero ku ncuro ya nyuma karahaguruka, kari kambaye neza ipataro y'ubururu n'ikoti yera hamwe n'inkofera. Kamaze guhaguruka, vya bikoko ngo bikabone byose bitwengera rimwe, guhanabura abandi. Bakame kigira nk'uwejo, kigira nk'utavyumvise. Nuko rero karagenda karamutsa umwami, karaheza karamutsa na wa mukobwa. Karaheza kagenda mu kibanza bari bateguye cyo kurasiramwo. Bakame karafukama neza, karaba neza hahandi kagatoboro kari, aratumbereza neza, niho yaheza ararekura umwami. Wamamuca muri ka gatoboro, maze intumukira irarenga. Wamwamucugwa inyuma y'igiti. Vya bikoko byose ngo bibibone bikomera amashirimwe ati, ye Bakame aramutsindiye. Nuko rero Bakame abatsindiye wa mukobwa. Abami abakuru n'abashinga ntahe bari ngaho bose bakoma amashi. Cari gisigaye rero nuko umwami yacahereza wa mukobwa Bakame, kuko yari yamaze kumutsindira. Bakame rero abagabanye wa mukobwa amakunga abibona. Nuko rero Bakame baheza bitahira na wa mukobwa bafatanya amaboko. Bakame rero agenda arivuga amazina ati, twebwe iwacu ntituruha tudashitse kuco twipfuza. Sije no hahera hohera uwo mwami. Muco hama je nashaka mbaze, kuva na kera hose mu bitabo hariho Bakame na Samandari, ntinone boba barabayeho bakaba nk'abantu nka twebwe canke n'amazina bifondeye? Umuco kuri ayo mazina yakoreshwa aho hambere turakunze kumva izina rikuru riyoboye yose mu migani n'ibitito ni Samandari, hakaba Inarunyonga, hakaba na Bakame.
ndetse n'ibisizimwe igisizimwe. Kuri ivyo bintu byose uretse inarunyonga twumva yuko yabayeho rimwe rimwe arakunzwe no kwibukwa barigeze guhimbaza imyaka 100 iheze hashinzwe kumbura ikigabiro ciwe Ingozi wenyine niwe bazi ko yabayeho abandi bose ntibabayeho. Samandari ni amajambo abiri ni si amandari. Amandari ni ububeshi, si amandari babashatse kuvuga yuko si ububeshi ibyo tugire tubabarira. Kumbure rero iryo zina barikoresheje kugira ngo bumvishe yuko abana baho hambere canke abavyeyi bayagirwa n'abayagira imigani ko batari ko baravuga ububeshi.